Israel Kirikou indirimbo ready yayisohoreye mu Rwanda n'ubu nta media tuwarakora mu gihugu ciwe c'amavukiro. Bamwe bati byari kuba byiza yuko indirimbo itangura gusohokera ngaha kuko ngaha ni afise fan base ni ngeno uzengo sinzi umuntu yari yamparirije ngo ijya ndirimbo ntiyasohokeye mu Rwanda. Kirikou ariko yarageze na media tuwa mu Rwanda aragaragara kuri radio television Rwanda. Ibaze n'abantu bayiperforminzemwo aba bitwa abasamandari turabona hariya mu Kanyosha bambwiye ati Kirikou tumusize twe twaciye muri Tanzania kuko basamandari baragiye mu Rwanda kuko nibaze ko Kirikou yagiye mu Rwanda agiye no guheza video y'ino ndirimbo hama indirimbo acayisohora ariyo kuko yaciye akora na media tour. Bamwe bati indirimbo ntirikiragenda cyane kubera Kirikou atarakora media tour y'ino ndirimbo ndetse abantu bamwumve ku masamirizi banamubone kumbonesha kure. Niko bibona igikorwa cyose ata promotion amenyesha makuru bagisesangure umenye yuko nakabati mu bindi uguze itasi cyangwa ikirahuri bacushira mu kabati ukugara ukareka ugikoresha ariko ikirahuri ugikuye ngaho kwa muca kigira imicafu none muga muri YouTube nyene imicafu ya YouTube niko imicafu ya YouTube irahemba none ucubibona YouTube iri monetize kuko uragisesangura nanje nkavuga hagira iki ujya kavuga tukaca tubihuriza ujya ariko aratwumviriza akacaja kukiraba imicafu kaguma iduka ama views noti shazazija korera nuko ami pro ntibazokubesha kumereze gute shaka ubufise aba followers bangana gute meme aba Diamond bafise amamiliyoni n'amamiliyoni baragira media tour bakaja mu bamenyesha makuru bagagisesangura abantu mwacumvise gute kuko zijya commentaire nizubesha hari gihe mvuga nti nice one ngo imiriro nkashira ko n'imiriro kandi indirimbo mpejeje kuyumviriza numvise ko ari numvise yuko ari umuceri w'amazi ushaye none nta muntu arakwandikira ati ndagukunda aragahema ari message tu ariko abo ni benshi bamaho mu buzima unagendana nabo. Byiza rero yuko umuririmbyi amenye yuko igikorwa ciwa gisohoye kigirire media tour kigirire promotion. Benshi unyi nivyo bariko barihendera ngo jewe statut yanje nguranda ngo abantu 5 barashika ngo je ngo Instagram razingene bankurikira ibyo niba bihagije hari abantu baguhakinga hari abantu baguboostinga hari abantu bakujyajya ariko indirimbo iri kiravuzwa hana matin midi soir isamirizi ikagisesangura indirimbo none ndakubaza ndaguha karorero ka indirimbo ya BK igihe yagira partenariat n'amaradio ngaha mu Burundi acaragenda muri Canada indirimbo yiwe ari hano abantu ntibazigize ntibayimenye ku nguvu iragira se impact ikomeye. Sasa rero hariya nivyo ashobora ko yaragize ibyago yuko buga yakiri hariya sinzi rero yuko akadege bikunda ko azana akadege canke yashimye kugumayo sino nimba yashaka gutangurira media tour yo bariko ari besha kuko nabonye vraiment ebana entertainment ari mu Rwanda baratwereka yuko ebana ngujya ngo ni sawa kabisa yo kumbe bafise ikintu bashaka gukuramo no guca ubwenge rero tukaha agaciro surtout aba boss bacu nibande n'abafana bo ngaha. Yes, ibintu bitatu
niyo nkuru Akbar Yusuf akwiye gukora kugira ngo indirimbo yiwe uno munsi ifatise mu barundi ahantu hose uciye yumve nibikiga Israel kuri no munsi twumva yuko berisima ahantu hose irikiravuzwa nabanzaze sitaki irikiravuzwa none akadege ntikaza akadege none si brand ambassador wa Jaguar Travel namurungikira nimba habuze ikibazo cy'ubumwe naza n'indege na ebana nibaragire effort kwanza bamaze baze hano